Hallelujah. Mana y'ubugingo, Mana uhoraho, Mana mushobora byose, turongeye turaje imbere yawe kugira ngo tugukengurukire, tugushire hejuru, Mana nziza, kuko uri Imana ikora ibihambaye. Mana y'urukundo, turashima cyane ko wemeye ukadutangira umwana wawe kugira ngo adupfire ku musaraba, maze tuboneraho kongera kubaho, kongeye kwitwa abana bawe. Mana nziza, koko warawusinze urupfu, akaba ariyo mpamvu turirimba twese tuvuga tuti: dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ninahazwe, ubwami bwawe nubukwire hose, ibyo ushaka niwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi, uture kuri ibicumuro byacu nk'uko natwe turekura batugiriye nabi, ntuduteranye ibitwosha nabi, amara udukiza akabi. Amen. Aye kuruta iyindi minsi yose, aho urupfu rutsindwa burundu,
urupfu ruvugwa ni urupfu rutari inyuma y'iwacu, ntiruri inyuma ya twebwe. Urupfu ruri muri twebwe, nk'uko intambara zo muri ino si zibera mu mitima yacu. Imana yaturungikiye umwana wayo kugira ngo uru rupfu ruri mu mitima yacu, aka kabi kari mu mitima yacu gatsindwe. Mu nyigisho nyinshi twagiye twumva, inyigisho zikomeye cyane, twumvise ko uyu Yesu Imana yaturungikiye akaza kuvukira muri twebwe nk'umwana w'umuntu, ntawe tubona, n'amaso ntawubona, kuko na se wiwe ntitumubona, ariko nk'uko byavuzwe tuyibonera mu bikorwa. Uyu Yesu rero aturimwo. Uno munsi yatsinze akabi muri twebwe, yatuzukiyemwo. Niyo mpamvu hano muri no rushengero Roshe twifuje cyane ko umwe wese uyu Yesu atuzukiremwo kuri uno munsi, atuzukiremwo, akabi katurimwo kaveho. Uretse na hano muri no rushengero, tuvuge tuti no mu gihugu cyose, no mu barundi bose, uku kuzuka k'umwana w'Imana kututume twongera kwitwa abana b'Imana. Noneho twumve ko dutegerezwa kuyigororokera, duhinduke tuyigororokere, duhinduke tuyigororokere. Ntushobora kumenya uno munsi ko ari Pasika, wewe uri hano muri Roshe, uri kurifuriza inabi mugenzi wawe, uri kurifuriza inabi umukristo mugenzi wawe, uri kurifuriza nuko urushengero rutogenda neza, rutobandanya rubaho neza. Iyi Pasika ntacyo yo bikumariye, kandi nk'uko bivugwa biti ibyo muzoboha ku isi bizabihoshwe no mu ijuru. Wewe ufise umutima wo gushaka kuri urushengero utagenda neza, kimwe n'abandi bakristo tuzokubohera hano ku isi. Urashobora kuba wibaza ibyo ushaka gushikako. Twebwe twese iyi Mana, umwana w'Imana yatuzukiyemwo. Mugabo wowe ntiyakuzukiyemwo. Guhera uno munsi urondere guhinduka, twese duhinduke, nawe urondere guhinduka.
udashatse guhinduka nka kumwe Imana yakorora abamunaniye, nawe tuzogukorora rero. Uyu munsi n'umunsi ukomeye nguko nabivuze, aho icaha cyose gitsindwa, akabi kose gatsindwa. Wewe ugifise akabi mu mutima kandi umwana w'Imana ako kabi yagatsinze, ako kabi k'urupfu yagatsinze, wowe mugabo ukabandanya udadaza, ako kabi kazoguhitana. Hariho mu nyigisho twumvise, hariho ibintu byatumye nibaza, bagiye no gusengera abakristo bamwe bamwe. Ikintu nibagije, mbega koko uyu Yesu ko yazutse, buriya uretse ko tubiririmba abigisha bakabyigisha, buriya wewe mu mutima wawe uravyemera? Koko urumva, hari ijambo bakoresha ngo kwakira, koko urumva wewe, urumva uvyakira, urumva wakira uyo Yesu mu mutima wawe? Bavuze yuko Imana yahaye umwana wayo ububasha bwose. Burya wewe yumviye uyo Yesu waramwakira, urumva ushoboye kumwakira? Hariho amajambo ameze nka akompanyema y'imperekeza, niko umuntu yo yavuga ati nuwemera Imana, nuwemera Yesu ko yakoze ibi, nawe uzoronka ibi n'ibi. Okay, n'ubuzima budahera, sawa. Ariko imbere y'uko uza kuvuga, uza gushika aho hantu, buriya uyo Yesu uramwakira. Iyo bavuga basigura, narimvuze nti Yesu ntari nyuma y'iwacu, Yesu ntiyavukiye inyuma yanje, Yesu yamvukiyemo. N'ubu Yesu yanzukiyemo, kandi bavuze yuko Yesu yishwe, nicyo twamwishe kubera ibyaha byacu. Ibyo byaha byacu ntibyari inyuma yacu, byari muri twebwe. Ari nayo mpamvu ndoza kuvuga ko Yesu yazukiye inyuma, nk'uko umengo azukiye mu yindi nzu. Oya, ishengero bavuga Yesu n'ishengero, iryo shengero riturimwo mu mitima yacu. Uyo mubano hagati y'abakristo ni mu mitima yacu. Ibyo byaha bikorwa n'abari mu mitima yacu. Iyo rero Yesu avuga ati reka nemere, yarabizi ati reka nemere nitange, kuko aha ni hatari, ndabona bitoroshe muri mwebwe. Ati reka basi nitange, nemere mumbambe kugira ngo mukunde mubeho. Ariko mwumve namwe ubwo rukundo rungana gute? Wowe urashaka kwiyumvira umuntu akubwira ati wewe uri kuranyica, reka nemere mpfe kugira ngo nawe ubeho. Je mpora niyumvira nkavuga nti ubwo rukundo ntirubaho, kuko raturengeye twebwe abana b'abantu. Ntushobora kwiyumvira
urwo rukundo uko rungana. Niyo umuntu akubwiye ngo genda umpe icupa, ugenda ugonanwa ngo nzorigwa ngo mugabo, wamubwira uti urangurana n'amahera n'amakeyi, gaca kubwira ngo nawe naguhaye ntayo ngo mugabo nzoguha. Ariko Yesu nubwo ducumura igihe cyose, kabi twamana nako, ariko yaravuze ati reka jewe ndagupfire, nemere ndakumenera amaraso yanje kugira ngo wowe ukunde ubeho. None weho ntaco watanze kugira ngo umwana w'Imana adupfire, kugira ngo aducungure, kugira ngo adukureko ibyaha byose. Wewe kubera iki uriko urashaka, uri umukristo ukaba uriko urashaka kwipfuriza nabi mugenzi wawe, cyangwa uriko urashaka gukorera nabi mugenzi wawe? Hari umuntu yavuze ati sinamenye neza ibyo yashatse kuvuga, mugabo we ati mama buntu ati yarasizwe amavuta, mugabo sinamenye ibyo yashatse kuvuga ibyo ari byo, mugabo nanjye ndavyemeza yarasizwe amavuta ko. Noneho wenyene yatubwiye ati aha muriririra, ati ndababwira ntimwumva, ati jewe nzosinzira, ati mbwa muramenya neza iyo nzoba nagiye, ati sinzohusa umuryango, ati mpaka none weho amaze kukubwira uko, nka kumwe abana b'abantu twakorakorana turiko turarementaniriza Yesu kwa Ponsiyo Pilato na hehe ngo kugira ngo bamubambe ngo bamwice. None mweho umuntu yabwiye ati jewe ningenda umunsi wanje wa nyuma, ati iherezo ryanje ndarizi. None wowe ushaka iki? Iyi Pasika nukuri iduhindure ahantu hose mu byo dukora byose, iduhindure. Umukuru w'igihugu ati mu 2040 zobe turi igihugu cigenga cigaburira, ati mu 2060 turi igihugu giteye imbere. None uno munsi umwana w'Imana ati ndazukiye mu Burundi, ahandi ntavyo nzi, mugabo ahandi ntavyo nzi kubera ko sinzi uko bamwemera, mugabo hano mu Burundi Imana yatubwiye ati nahandi niho nashinze icicaro. Buvuge biti rero ubwo ari hano turi kumwe hano, ubwo ari muri umwe muri twebwe, ubwo ya migambi yo mu 2040 ari twebwe nyene yega. Nyakubahwa arongoye muji wa Bujumbura ati isuku niryo buzima. Akono kantu kamwe mu bintu hano turiko turasengera, mu bintu bimwe hano Yesu yatuzukiyemwo, atubwira ati muri beza, ni mube beza. Ntiwoba mwiza ugendera mu mucafu, tube beza muri byose, tugororoke duhinduke, kugira ngo yaba byashoboka nituze twongere
kuba abapinzani b'Imana. Nicyo twongeye gupinga Imana. Imana ntituyibona, mwabivuze abace hano bose, abaririmbyi. Mperutse ahantu utembera mu gihugu kimwe, mugabo baza kutwereka muri icyo gihugu ingene mu mico yabo, mu migenzo yabo, ibyo bemera, dusanga yuko Imana barayemera cyane, Yesu baramwemera cyane. Aha nagiye hari mu Burusiya, Yesu baramwemera cyane, ariko ikintu nari nzi ko byibure hari ahantu nzoca nkabona nk'Imana bayicafye, Imana kugira ngo berekane ko ishobora kuba imeze, mugabo ntavyo nabonye. Yesu baramwerekana, n'abandi bose abatumwa baki bose baraberekana, mugabo Imana ntayo berekanye. Mu bihugu bitandukanye Yesu barafise ko bamwerekana, kuko uyo Yesu turiko turavuga hano yarungitswe na se wiwe Imana. Uyo Yesu hari abahora bavuga ngo, bamwe bakavuga ngo ni umuzungu, abandi bakavuga ngo ni umwirabure, abandi bakavuga ngo ni ubundi bwoko. Ibyo nibisanzwe, kuko Yesu ari muri wewe, kandi nawe uri mu gihugu iki n'iki. Ibihugu byose rero si bimwe, ni ukuvuga yuko igihugu cyose kirafise ingene uyo Yesu kimwerekana. Uyo Yesu gishobora kumwerekana hanze ati ngiyi ishusho ya Yesu. Abavuga yuko Yesu yari umwirabure bari mukuri, abavuga ko Yesu ashobora kuba ari umuzungu bisunze uko bameze iwabo nabo bari mukuri, mugabo Yesu ni umwe. Yesu ni umwe, ntagira ibara, kuko na se wiwe Imana ntawe urayibona. Imana ntigira ibara. Uvuze ko Yesu yoba ari umwirabure, wavuze ko n'Imana yirabura, kandi nta hantu na hamwe berekana Imana ingene isa. Imana ntiboneka. Ariko uyo Yesu umuvanye mu mutima wawe, Yesu umuvanye mu mutima wawe ukumva ko ashobora kuba ari inyuma yawe, bica bitera induru, kuko mwe acavuga ngo Yesu wanje, ngo ni umwirabure, ni umujone, ni umuruje, ni umuki, nibyo bica biza. Ariko Yesu kubera ko ari mu mutima wacu, indani mu mitima yacu, ni ukuvuga yuko uyo Yesu ntidushobora gutandukana, uretse ko dutandukanwa n'akabi, ka kabi katurimwo. Niyo mpamvu bavuze bati uku kuzuka kwa Yesu niko kugiye kongera kuduhindura, kugira ngo kwa kubana n'Imana, kuko Yesu niwe yatugiriye lien y'Imana na twebwe. Mugabo kubera ibyaha Yesu tumushyira ku ruhande, Imana tuyisiga ivyondo mu mitima yacu. Yesu Imana ntibongera kuboneka. Amaraso yiwe rero yavuye niyo yatwogeje mu mitima, atwoza mu mitima yacu, kugira ngo noneho
twongere Imana yongere itubone nk'abana bayo. Yongere itubone nk'abana bayo. Niyo mpamvu uyu munsi ari umunsi wo gushima cyane. Yesu atuvukiramo twaranezerewe kubera ko umwana w'Imana yatuvukiyemo. Ariko uno munsi kuzuka kwa Yesu kurongeye kuba turemye turi bashasha. Ukuzuka kongeye kuturema turi bashasha. Mbega none weho byemere, vyakire, reka tuvuge gutyo, vyakire ko Yesu tuzukiramo no munsi yongeye tubonye ububasha bukongera kuremwa ubwa kabiri turi bashasha. Iki ni cyo gushimira Imana. Reka ngeze hano kubera ko uyu munsi ni kunezererwa cyane. Umuntu yongeye kukurema kugira ngo uzobeho imyaka n'imyaka, imyaka n'imyaka. A condition yuko twitandukanya na kabi. A condition yuko tutongera kurementanirizanya. A condition ko twitandukanya n'icyaha. Umwe wese niyikebuke. Umwe wese yikebuke, yisuzume, yishire ku munzane, ari yangaje makora, ari isezerano rishasha akora n'Imana. Uno munsi n'umunsi koko ukuzuka, ukongera kubaho, nukuzuka natwebwe turazutse. Reka twazukanye kuko turimo, turazukanye duce dukora amasezerano, isezerano rishasha umwe wese uko agiye kwitwara kugira ngo noneho tubanaye tukororokera Imana. Imana ibahezage, murakoze cyane. Nyeniteka